Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye ijya mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika barijya nino ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, mu bihugu by'abarabu, Oman, Qatar, Arabia Saudite, muri Afrika, Zambia, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, muri Maroc, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, uburaruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire kubiriko biravugwa cane. Intwaro ya Evaristo Ndayishimiye igiye gusezererwa. Abahanuzi batandukanye bariko barashira ubuvugishwa bwabo hanze, ubuvugishwa burabandanya kuja ahabona. Intwaro ya Evaristo Ndayishimiye kuri ubu ngubu biraboneka ko igeze ku mpera, igeze ku muhero wayo, kuko abavugishwa batandukanye ivyo bariko baragenda bahanura ntawavuga ko ari ububeshi. Noneho ibintu birakomeye cane. Umugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi, biraboneka ko ugiye kwirukanwa ku butegetsi ugakurwa ku ntwaro. Bamwe mu bavugishwa bo baravuga ko hari bamwe mu ba CNDD FDD bashobora kuzofata ibibanza, bagahabwa ibibanza kuri iyi ntwaro igiye gusubirira ubutegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye. Agatorwasa arimo aravugwa cane n'abahanuzi ko ari we agiye kwinjira muri ntare rushatsi. Umuvugishwa Deniza Bucumi Nkurunziza, uyu ari ubuvugishwa yahawe abushira habona, ariko bamwe ntibavyemera. Yavuze ibigiye kuba ku ntwaro ya Evaristo Ndayishimiye ko atazoheza ikiringo. Kuri ubu ngubu kandi haravugwa rero ko zigiye guhindura imirisho, ubutegetsi bugiye guhinduka. Umuvugishwa Pasiteri Buhungu muramuzi, yaragiye ashira ubuhanuzi butandukanye ahabona, yaragiye avuga ubuvugishwa bukomakomeye cane, ubuvugishwa butandukanye, aho yagiye yerekana ukungene ubutegetsi bugiye kuzohinduka, kandi ko Agatorwasa ari we azofata ikibanza c'umukuru w'igihugu. Benshi bariko barahuza ubuvugishwa bwa Bigirimana Nikora n'ubuvugishwa bwa Pasiteri Buhungu n'abandi bavugishwa batandukanye bagenda bahanura ibigiye kuba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bakabona ko kandi n'amajambo umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye iyo bariko barabihuza, amajambo yivugira nawe biboneka ko gutwara igihugu vyamunaniye, nkaho yivugiye ko Imana intama yamuhaye biboneka ko zamunaniye, Imana imwiyicire imutware. Evaristo Ndayishimiye nawe aratekewe n'icoba, arabona ko umwanya ku mwanya bashobora kumugandagura, arashobora gukugwa muri ubwo butegetsi. Umuvugishwa Bigirimana Nikora we aravuga ko Evaristo Ndayishimiye ngo Imana yamubwiye ko niyoramuka atanze imihoho akayitanga kubwiwe ataco azoba, kandi ko n'abaryango biwe ataco bazobatwara. Agombe atange imihoho aje kwirabira amatunga yiwe, aje mu mirima yiwe, aje mu nka ziwe n'ibindi. Birazwi ko afise ubutunzi bukomeye cane, ubutunzi bivye igihugu. Benshi rero uyu Bigirimana Nikora akavuga ko mu gihe Evaristo Ndayishimiye yoramuka adatanze imihoho
barasaba General Prime Niyongabo, uyu niwe atwara ingabo z'igihugu, intwaramiheto zose ngaha mu gihugu c'u Burundi ko zigomba kuhaguruka, yaba abasirikari bato batoyi, abasoda barimo hagati n'abasoda bakuru ngaha mu gihugu c'u Burundi, bagafasha General Prime Niyongabo atwaye igisirikari gusohora Evaristo Ndayishimiye mu kirimba c'umukuru w'igihugu, akasohoka muri Ntare Rushatsi. Uyu Nikora we arabandanya no kuvuga ko yarahiriye kuzotwara igihugu, ko Imana yamubwiye ko ari we azokwinjira ngaho muri Ntare Rushatsi, ngo ubuzima bwe bwose azobumara muri Ntare Rushatsi nava aho yahungiye hanze y'igihugu cacu c'u Burundi. Pasiteri Buhungu we akabandanya avuga ko Imana imubwira ko agatorwa ari we agomba kwinjira muri Ntare Rushatsi akaja mu kirimba c'umukuru w'igihugu. Urunani rugiye gukorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, urunani rwa CNR inyankamugayo n'umugambwe Sahwanya Frodebu utwarwa na Patrick Nkurunziza hamwe n'umugambwe Kodebu utwarwa na Kefa Niyibizi na Agatoni Rwasa atwara CNL, bagiye gukora urunani rukomeye cyane. Urwo runani ngo rukaba ari uruzokwinjiza Agatorwasa muri Ntare Rushatsi mu kirimba c'umukuru w'igihugu, mu kugira ngo barwanirize hamwe uyu mugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CNDD FDD. Ivyo vyose rero biraboneka ko ubutegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye bwoba bugiye gukugwa atankeka, kuko umwanya n'umwanya mu gihe boja mu matora, naho ubu butegetsi nabwo buriko buragira ico bukoze ibishoboka vyose kugira ngo bakumire ko umugambwe CNL inyankamugayo wazogaragara mu matora, ko kandi Honorable Agatorwasa atazokwigera aronka akaryo k'ukungene ashobora kwitoza mu matora agiye kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose no kugira ngo bakumire nyene Agatorwasa atazohava atahukana intsinzi, na cane cane ko no mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 uyu Agatorwasa ari we yari yatahukanye intsinzi mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Evaristo Ndayishimiye afatanije n'abasenided FDD, imbonerakure n'umugwiseni wari ujejwe amatora wari washizweko na Petero Nkurunziza umuhisi, barafatanije mu kwiba amatora, batangaza ko Evaristo Ndayishimiye ari we yatahukanye intsinzi muri ico kibanza c'umukuru w'igihugu. Ariko gushikamangaya biraboneka ko Evaristo Ndayishimiye atari we yari yatowe, kandi ko atari agenewe gutwara igihugu, kuko atabushobozi bwo kurongora igihugu yari afise. Uwari ufise ubwo bushobozi ni Agatorwasa, naho umuhisi Petero Nkurunziza yagerageje gukora amanyanga akomeye cyane, bigahera rero uyu Agatorwasa bamukumiriye kandi bakamwiba amatora. Kuri iyi nshuro noneho biraboneka ko Agatorwasa ayo manyanga yose bahejeje kuyatahura, kandi n'ivyo mu mugambwe CNDD FDD bariko barategura ngo biraboneka ko bagomba gukora nabo uko bashoboye kose kugira ngo bazotahukane intsinzi muri ayo matora agiye kuba mu mwaka w'ibihumbi 2025, amatora y'abajenama b'amakomine ndetse n'abashinga amateka n'abakenguza amateka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose rero ni amakuru ariko aragenda avugwa ngaha mu gihugu cacu. Turabandanya gutohoza umwanya ku mwanya kugira ngo tubatangarize inkuru n'amakuru aba ariko agenda avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikako, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza,
canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, naho mu kanya.